Mu gihe hamaze imisi hibonekeza ubukene bw'igitoro mu gihugu, umunyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi wa leta Jerome Niyonzima avuga ko leta irajwe ishinga n'ico kibazo. Ikibazo c'igitoro kiraje ishinga leta y'u Burundi nk'uko abarundi bose kibaraje ishinga. Ariko nagomba ntomore ko kumbure ku batari babizi canke no ku babizi bavyibutswe, igitoro burya kigugwa amafaranga mvamakungu, kigugwa mu madolari. Aha muca mwumva yuko ari igikorwa gikomeye co kurondera amadolari, co kugwiza amadolari kugira ngo dushobore kucigurira bitagoranye. Ariko iruhande y'ayo madolari hariho n'ikindi kintu citwa ingeso mbi n'aba bantu igitoro bumva ko abarundi bariko bararizwa nuko ikihari kitabakwiye, bobo bagaca bihuta bakacegeranya, kuko Imana yabatije ako karyo ko kugira inoti zigwiriye, bagaca begeranya amaritiro ibihumbi n'ibihumbagiza. Ejo bundi vyaragaragaye ko mu bo twita abagwizatunga nabo nyene bateje imbere n'imitahe ya leta, usanga hariho abacegeranije ngo icari gusabikana n'abarundi bose bakigire gwabo. Jerome Niyonzima arongera akavuga ko nubwo gikenye ejo atariko bizoba bimeze. Igitoro uko gikenye no munsi siko kizoba gikenye ejo. Mu bintu bimanura agaciro k'idolari, imbere y'igitoro hari ico bita ubutare. Ubutare bw'u Burundi twarigishijwe twese kuva mu mashure yisumbuye yuko Burundi ari igihugu gikenye, gifise isi itagiramo n'akamanyu ku butare. Mu Gifaransa batubwira ngo le Burundi est un petit pays sous-développé avec un sous-sol dépourvu de toutes matières premières. Kandi ivyo mwese mwarabiborotse, twese twarabiborotse nako ico gihe. Ngira ngo hari nabo bitarafudika, naho twoba tumaze kubona hirya no hino ubutare mu gataka ku Burundi. Aho bukera rero, kandi si kera bantu b'Imana, kandi si kera aho bukera dutangura gusunika amakonteneri y'ubutare bushowe buvuye mu Burundi, kandi bushowe ku izina rya Repubulika. Amadolari azoza, igitoro kiboneke, ariko mwumvise hazoba hagikenewe agatima ko gukunda igihugu. Mwomenya ko ivyo yabishikirije mu kiganiro c'abavugizi b'inzego za leta cariko kibera mu ntara ya Rumonge hari kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya 28 Ntwarante uyu mwaka wa 2025.